ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Amajene nitwa Bucumi Claudine, nkaba ndi umurundikazi. Yego, tukaba turi kumwe muri groupe y'abagenzi ba Kizito Mihigo. Kenshi ndakunda gukurikirana ubutumwa n'inyigisho, yego mudushikiriza bikankora ku mutima iki, ariko ikintu gitumye nshaka kukuvugisha kure n'ukuri ndakuvugishije ko navyipfuza rwose, ariko uyu munsi reka nze ndabikora. Ikintu nashaka kubwira ni kimwe, jewe rya kintu canshikiye iminsi iheze, gucika imizango birananira kukivuga, ndabura ukuntu ndakivuga, kandi nkavuga ati jewe ubu ndabicishe kuri muntu umwe nyene. Jewe rya kintu nubwangira nk'igitangaro noba nararose kubera Kizito Mihigo. Jewe iminsi iheze nagize ikibazo c'ideni, umuntu w'umwesikoro nyene yajanye isikoroka arampenda ambwira ko andungikiye ibintu biva mu Rwanda bisa mu Burundi, ambwira ngo ndungike amahera yo kuri Deduana, ndungika amafaranga. Ico gihe nari mfise ideni rishika ibihumbi 70. Nanje nari umunyeshure, nta n'amafaranga nari mfise, nayo sinayo nari nagenda gurana, nsaba amadeni nibaza ngo uwo muntu ari kumbwiza vy'ukuri nzoyagarura, ncasanga n'ububeshi. Ncasanga nyene nguye mw'ivyo bibazo, abantu banyishuza, ndabura akamaro niyo nja niyo mva. Gusa kibeje nyene nama mbona nyene muri groupe, gashika nkasoma nyene ibihaca nkumvise ama audio, muga n'ukuri nta musi nari bwafate akanya ngo nzirikane sabe nyene nsenge, zigene mve nyene murungike muri groupe nyene, canke ngire ikintu savye mutagatifu Kizito Mihigo. Mugabo ijoro rimwe je nca ndarota, sinzi ko zari indoto canke ko nariko ndabonekirwa ntavyo nzi. Je ndarota mbona ari nk'ahantu muri koperative kanaka, mbona ngo Kizito Mihigo ngo yagiye gutanga ibintu vy'ibitungwa mw'iyo koperative, ngo je nca ndagendayo. Ngo ngiyeyo aca arambwira, wewe Yamara, muri lisite y'abaronka ibitungwa nturimwo, ariko ko waramutse ushitse ngaha ari, nawe ntugende uko, nawe ndaguha akantu. Nca mbona ampaye amahera, nukuri ayo mahera ntayo nzi igitigiri, ntayo sinigeze menya ngo ampaye amahera angana uko. Ngo mbe nkubwire bukeye, nagiye mbona umuntu ambwira kuri ca kibazo wagira haka amadeni, ndaguha 50 uriha amadeni ufise. Nuko ico gihe nca numva nyene ndishimye, ndavuga ati nukuri Kizito Mihigo numva ntumushingira intahe ko ari umweranda w'Imana, ko ari umutagatifu ari mw'ijuru. Nukuri niko ubwo butumwa nagomba ndakubwira, nukuri ndashingira intahe ko Kizito Mihigo ari mw'ijuru, kw'ico gitangaro nabonye, kuko deja sinabona nta n'amahera 10 nari mfise ku mufuko iwanje, kiretse ayo madeni gusa. Ariko nabonye mw'izo ndoto canke mw'ico gitangaro c'iryo joro, nararose ibisubizo ku bibazo nari mfise. Kuva ico gihe nca mbona inyishu n'ukuri niyari asigaye, nca ndabona n'uwundi muntu arambwira kw'ico kibazo nyene ufise naje nzoguterera. Nza mbona uwundi andungikiye 29,000, ideni nca ndaheza kuririha. N'ubu ndashima Imana yatugabiye mutagatifu Mihigo. Urakoze kuri aka kanya umpaye, ndagushimiye cane.